Ego rero nshuti bakunzi ba E+257 nkuko mubibona turi kuri Rivière Kanyosha aho uno musi ugwaruka gwashoboye gukorana kugira ngo bashobore gukura bashobore gukora isuku ibintu byose bicafuye bashobore kubibakura. Judikane muko murabona aho uno musi twari mu bikorwa rusangi tugiye tubereke amwe mu makara mashasha novuga ngo nuko amakara bakoresha mugabo adutuma kandi tudashobora konona ibidukikije nkuko kenje mu bwaturo nk'amakara barenda guca ibiti no kugira ibiki. Turi kumwe n'umwe azi ivyaya makara ni sawa. Ego murakomeye turakomeye. Murashaka kutubwira mu ncamake aya makara ukungene yo bakogwa? Murakoze cyane. Aya makara rero n'amakara kijambere ahingwa mu buryo bwa kijambere. Tuyahingura mu bicafu nyene nk'iyi twashoboye gutororokanya ariko ibora hamwe no mu bisigazo by'ibiterwa. Ego kugira ashobore guhinduka ukungene twayabonye kuko turazi ko kenshi kugira uronke amakara bahora baca ibiti bagabiturira amakara ariho turonka amakara mugabo kandi tukaca dusanga yuko isi iri kuragenda iratituka imvura ubu ntikigwa neza nkuko bya mbere byahora hari ahantu twari tumenyeye ko hashitse ushobora gusanga hariho klima yahindutse mugabo naho hagenda nta na kimwe gihinduka. Turashaka kumenya byo kugira mu biro nk'ivyo bintu muzobigenza gute imisi yose kugira mu biro nk'umwanya wose? Murakoze cyane. Kugira ngo dushobore kubironka urumva ko duhingura muri je mvuga mu kirimo gifaransa énergie renouvelable no kuvuga ko duhingura mu bintu bitutigera tubura nk'ibicericeri ibisigazo byo mu mikawa ibitiritiri ibishishwa dukoresha mu mihana ivyo rero tugatuma rero tubironka parce que urumva ntuzigera tureka kurya umuceri ariko mugabo igiti umuntu agiciye kugira ngo ashobore gukura nk'amakara bisaba imyaka 5 kugira ngo caka igiti gizosubire gukura umva ko à la longue ibiti bizotira bigahera. Hanyuma rero aho tutibagiye rero ni nkukura idusinzikaza ibidukikije abantu bagaterwa n'amazi imvura ikagwa ku rugero rutari rwiza kubera twaciye ibiti. Nico gituma rero kaze green economy ije nk'inyishu kabituzaniye bazaniye amakara ya kijambere aramba kandi azimbutse kandi akingira amagara yanyu. Muri ico rero kugira ngo ndababwire ngene bigenda kugira ngo dushobore guhingura amakara yacu turatora ibyo nababariye byo gutororokanya ibicafu bibora ibisigazo byo mu biterwa tukabivanga tumaze kubivanga tubicisha mu mashini ibivanga maze kubivanga tukabitwara muri mashini ituma byirabura hama tukabitwara mu indi mashine ituma ibisya bikabijya poudre mwabonye ya poudre yirabura mwabonye ya poudre tumaze kuyironka rero twitwara rero mu kindi mashine itanga iforoma gatanga iforoma y'iryo kara hama tuvyanikira rero hama kaca biba amakara. Turavye afise uburyo butatu amakara yanyu hari afise urunogo indani hari ayabumbye nk'igitumbura hariho n'ayandi nyene agororotse nka kurya kwa makara tumenyereye bisigura yuko yose yaka kumwe yose agugwa kumwe ugiye ku isoko uyaronka gute? Murakoze kwica kibazo amakara ari ubwoko bubiri twege marke yacu produit yacu yitwa Kabiof gingwa cyitwa Kabiof kiba kiri mu migwi ibiri hariho Kabiof makara abe n'amakara rero ayinyi nkabonye nyine afise ibara girabura bakoresha mu mihana hamwe n'ayandi yitwa rero Kabiof rukwi iyo rukwi rero njye mwavuze rero ngo yo bitoboye ni nkuko uri kurakoresha urukwi nyine bakora baciye igiti. Ego hama ayo makara rero akabagugwa cyo kimwe ajya makara uvuze ngo yiburungushuye najya ameze ari maremare ego yose afise igiciro kimwe ku isoko ego kandi yaronka ku rugero rumwe. Ikindi kibazo kica kinza ko mbega tuyacana kumbaburi yariyo yose kuko turazi ko abarundi dufise niveau économique iri stable umva urazi ko kwisoko ugiye kugura imbabura ni yandi mbwa turavye imbabura mwe muri ko murakoresha zirateye ubwoba gato yasinzi ko public aba bantu bato abantu bafise uburyo buke nyene ko bashoboye kuronka uburyo bwo kuronka zino mbabura zanyu canke bica bigenda gute? Murakoze cyane kwico kibazo imbabura ubundi ntimuyibone gucangura kirabatera ubwoba nimbabura Burundi bose yashobora kuronka twayizanye kubera ari imbabura dushaka gukora mu buryo buhanitse butuma iramba kuko amambabura mutantu kuduha ku isoko ntaramba hanyuma ikaba ari imbabura nawe nyene ifise ahantu bashira amakara hato kugira ngo ivyo bigatuma quand on parle d'un produit économique iyo économique tuko turavuga mushobora kuyibonera umva ushize ko ukoresheje makenya no kuvuga yuko à la longue uza gusanga amakara bakoresha yagabukanye na kabiri bivanye n'ivyo tekangene bingana. Akabeyi rero akabeyi kamakara nangahe akabeyi kazino mbabura nangahe? Akabeyi kamakara ikiro n'amajana 5
tukaba tukidandaza mu de sorte hariho ipaki y'ibiro bibiri iyo twagize ibiro bibiri kubera ni kugereranya nk'urugereranyo twagize yuko umuryango wa nk'abantu batanu mu kigereranyo ushobora gukoresha amakara ibiro bibiri umva twagiriye kugira ngo bashobore kuronka une quantité iri fixe kugira ngo bashobore kubona niyo economy tuko turavuga ko dushaka yuko biteza imbere amafaranga barabakoresha mu kugura amakara agaburikana kabiri akaba rero n'ushaka kugura rero mu mufuko munini nya umara ukwezi ukaguma ibiro 50 mu byose bigaruka hahandi nyene ikirusanga kigugwa amajana 5. Nigiki wosaba abarundi nigiki wosaba abaturongoye bijanye n'ikoreshwa ryano makara n'ikoreshwa rya zino mbabura kugira ngo dushobore kumenya gute dushobora kugerera imifuko yacu. Murakoze cyane ico nosaba ngira ngo ubutegetsi canke abadukurira nukubasaba kudufasha guhimiriza abene gihugu ngene bashobora kuza baraduha imyavu kuko mumva ko iyo myavu bo bafata ko ari atakamara ifise ariko twege turayifise ko kamaro kubera la preuve twaberese ibyo duhinguramwo badufashe rero kugira bazoze barayifata neza ntibayite mu biyaga kubera ibi biyaga nivyo bigenda muri izi nzuzi ziratwara mu biyaga hari ibinyabuzima bipfa kubera haba harimo ivyuma haba harimo ama produits chimiques ukarusanga n'ubundi ibidukikije ntabwo bikirimwo ariko bashoboye bakabitora hama bakaca babishira mu endroit yagenewe ivyo nyene naturaza rero tukorganiza nyene tubitora kugira ngo dushobore kubihinguramwo ibisura kandi bikabagirira akamaro hama gukoresha naho kabiof turabasaba badufashe kumvisha abantu yuko aya amakara akingira ubuzima bw'umuntu kuko nta myotsi afise aho muba muratekera aho mwifuriza kandi murumva yuko n'uburyo mukoresha bwaburikana kabiri nta muntu umwe tokwifuza yuko economy yiwe itera imbere. Turabashimiye cyane. Murakoze nawe. Ego rero nshuti bakunzi ba E+257 nkuko mwabibonye kandi nkuko mwabyumvise ayo makara ari ku isoko muri kano kanya ushoboye kuyakura ahariho hose nimwibagiwe kugira subscribe kuri channel yacu kugira ngo mubandanye mwirongera ama video atandukanye y'ibintu bitandukanye. Ciao.